Ndabaye kaze mu gano cy'amasengesho mushikizwa na mwene so Habimana Djibril. Uno musi Imana si mutima jambo rivuga ngo agakiza niki. Ushaka kurikora muri no musi ukaba uhora wibaza ikibazo kivuga ati mbega agakiza niki, mbega umuntu yokizwa gute, mbega agakiza niki. Tutatevye tugiye mu ijambo ry'Imana muri Yohana 10:3 haravuga ngo ubu nibwo bugingo budashira ko bakumenya wowe Mana y'ukuri no warungise Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rikatubwira yuko ubugingo budashira ari ukumenya Imana. Ubugingo budashira ni ukumenya Imana. Rero tuvuze ngo tumenye Imana, twimenya Imana gute? Ijambo ry'Imana ratubwira yuko mu itanguriro igice cya 26 bavuga ngo Imana ngo yavuze ngo tureme mu ishusho ryacu, ngo tureme umuntu asa na twebwe mu ishusho ryacu. Uvuze kugira ngo umenye Imana nuko kubanza kumenya iremwa ryawe, nuko kubanza kumenya Imana yakuremye, mbega yakuremye gute. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko gukire mu mwana w'umuntu, Imana yavuze ngo tureme umuntu asa na twebwe. Rero umuntu amaze gucumura, umuntu amaze gutandukana n'Imana muri Yohana 3 muri itango cyo 3 Bibiri tubwira yuko umuntu amaze gutandukana n'Imana, Bibiri tubwira yuko uwo muntu yatakaje uburenganzira bwo kwegera Imana, uburenganzira bwo kubana n'Imana, uburenganzira bwo kugira imigenderanire n'Imana. Nico gituma nasomye muri Yohana 3:10 bavuga ngo ubu nibwo bugingo budashira ngo ko bakumenya we Mana y'ukuri no warungise Yesu Kristo. Rero tuvuze ubugingo budashira tuba turavuga imigenderanire iri hagati y'umuntu n'Imana. Bijambo nyuma tubwira yuko iyo migenderanire yagiye kumera nabi igihe umwana w'umuntu akoze icyaha. Rero iyo tuvuze agakiza ni imigenderanire imeze neza hagati y'umwana w'umuntu n'Imana, hagati y'umwana w'umuntu n'Imana. Bibiri yatubwiye rero ko ubugingo budashira ari ukumenya Imana. Mbega uri kurangurira mu no mwanya urazi Imana, mbega uri kurangurira mu no mwanya urafise ubwo bugingo budashira, kuko ubwo bugingo budashira bubonekerwa muri Kristo Yesu. Ubwo bugingo budashira bubonekerwa mu mwana wayo ari we Kristo Yesu. Ubwo bugingo budashira nta handi buri atari mu Kristo Yesu. Mbega uri kurangurira no munsi ubwo bugingo urafise ubwo bugingo budashira. Jambo y'Imana ratubwira yuko kubwo urukundo Imana yakunze bari mwese ngo niko bwatumye itanga umwana w'ikinege wiri umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira, azahabwa ubugingo budashira, aze akizwe, azoronka ubwo buzima bushasha. Ubwo buzima bushasha rero nta handi bubonekerwa ni muri Kristo Yesu. Dusome muri Yohana 1:2 turavuga ngo umuntu wese ahakana umwana na data wa twese ntamufise. Uwemera umwana na data uwemera umwana afise data. Mu yandi majambo uvuga yuko ufise ushaka kuronka ubugingo budashira nuko wizera Kristo. Jambo nyuma yatubwira ngo Yesu yavuze ngo nje nzira ukuri n'ubugingo ngo nta uja kwa data namujanye. Muri Yohana 14:6 Yesu niwe bivuze, aravuga ngo nje nzira ukuri n'ubugingo ngo nta uja kwa data namujanye. Mu yandi majambo nta uza gutuma umuntu n'Imana bagira imigenderanire, nta uza gutuma umuntu n'Imana bagira ubwo bucuti atari Kristo Yesu. Ngwambira umuntu akarangurikira uno munsi nta rindi zina twarimo byo gukizwa atari rya Kristo Yesu. Jambo y'Imana tubwira ngo nta rindi zina mu ijuru no mu isi twahawe yo gukirizwamo atari rya Kristo Yesu. Rero agakiza gahagaze kuri Kristo, agakiza gahagaze ku kwizera Kristo. Wizeye Kristo uba ufise ubuzima. Tudatevye gato dusome muri Yohana wa mbere igice cya 5:9-12 haravuga ngo ko twemera intahe ishinzwe n'abantu, intahe y'Imana irushirije, kuko intahe y'Imana ari iyi, ari uko yashingiye ivyo umwana wayo. Uwizera umwana w'Imana niwe afise iyo ntahe muri we. Utizera Imana aba ayigize umubeshi, kuko atemeye intahe Imana yashingiye umwana wayo. Kandi iyi ntahe ni iyi, ni uko Imana yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo ko buri mu mwana wayo. Ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo. Udafise umwana w'Imana nta bugingo afise. Jambo y'Imana tubwiye yuko ngo intahe y'Imana n'intahe y'abantu biratandukanye gose. Birika tubwira yuko ngo ufise umwana
afise ubuzima, kuko intahe y'Imana nuko Imana ivuga yuko ubugingo budashira yabushize mu mwana wayo. Wari kurangurira uno munsi ukwiye gutahura yuko ubugingo budashira buri muri Kristo Yesu, buri mu kwizera Kristo Yesu, buri mu guha ubuzima bwawe Kristo Yesu. Utizeye Kristo nta buzima ufise. Niko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo, niwe yakijijwe, niwe yakiriye agakiza. Rero gukizwa bihagaze kuri Kristo, gukizwa bihagaze mu kwizera Kristo. Nimba uri kurangurira muri uno mwanya ukaba ata munsi no muri ubuzima bwawe Kristo, ukaba ata munsi no murizera Kristo mwami kwiza mu bugingo bwawe, ubwo bugingo budashira ntabwo ufise. Muri kano kanya icyo ngomba kukubwira, ngomba ndakubwire yuko wegere Kristo, wugurura umutima wiwawe, umwizere, kuko ubugingo budashira buri muri Kristo Yesu. N'imigenderanire, ntushobora kugira imigenderanire n'Imana igihe utizera Kristo. Ntushobora kugira imigenderanire n'Imana igihe utahaye ubuzima bwawe Kristo. Ntushobora kugira imigenderanire n'Imana igihe utaciye kuri Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu aravuze ngo nije nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe uja kwa Data ntamujanye. Ushobora kubikora muri uno mwanya, muga akaba ata munsi n'umwe urugurura umutima wiwawe, akaba ata munsi n'umwe uriha Kristo, uvuge ngo Yesu ndaje ngo mbu wawe, Yesu ndakwiyeguriye, Mana ndizeye ko Kristo yapfuye azira ibyaha vyanje. Ukaba ata munsi n'umwe urafata iyo ngingo, aka niko kanya ko gufata iyo ngingo, aka niko kanya ko kugurura umutima wiwawe, aka niko kanya ko kwiyegurira iyo Mana biciye muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yohana igice cya 17:3 yatubwiye ngo ubu nibwo bugingo budashira, ngo ko wakumenya wowe Mana y'ukuri, ngo nwarungise Yesu Kristo. Ubugingo budashira buhagaze muri Kristo. Intahe Imana ishinga muri Kristo Yesu. Ntushobora kugira intahe nziza, ntushobora kuronka ubwo bugingo budashira igihe utizera Kristo Yesu, igihe utahaye ubuzima bwawe Kristo Yesu. Mbega uri kurangurira muri uno mwanya warahaye ubugingo bwawe Kristo? Mbega uri kurangurira muri uno mwanya waramwiyeguriye Kristo? Mbega uri kurangurira muri uno mwanya warafashe iyo ngingo? Ni ingingo, ni nka kurya umuntu agira mariage, baramubaza ati mbega uyu muntu namwemeye? Akavuga ego ndamwemeye. Uremeye ko uyu muntu agiye ku mugabo? Ego ndavyemeye. Niba utarafata ingingo yo guha ubuzima bwawe Kristo, yo kumwiyegurira, aka niko kanya kawe uri kurangurikira kwakira ubugingo budashira cyangwa kwakira agakiza, no kwizera Kristo, uko ubuzima bwose buhagaze kuri Kristo. Ijambo ry'Imana atubwira ngo uzokwambaza izo zina ngo azokizwa. Wambaje izina rya Kristo urakizwa, uronka ubugingo budashira, uridegemvya. Ikintu cyose cyariko kirakugora kirakuvako, kuko wakiriye ubwo buzima. Ubwo buzima nabwo buri muri Kristo Yesu. Ukaba rero ata munsi n'umwe urafata iyo ngingo yo guha ubuzima bwawe Kristo, aka niko kanya kawe. Uyu niwo mwanya wo kumwiyegurira, uyu niwo mwanya wo kumwiha, uyu niwo mwanya wo kugurura umutima wiwawe. Aravuga ngo muri Yohana igice cya 3 aravuga ngo ndi ku rugi, ngo ndadodora, ni unyugururira ndaza dusangire. Uno munsi ariko arabivuga muri Yohana igice cya 3:20, ariko aradodora ku mutima wiwawe. Reka kumwugarira umutima wiwawe, mwugururire. Ugukizwa sejo, ugukizwa n'uno munsi. Ugukizwa bisigura iki? Ugukizwa n'ukwihana, ugukizwa n'ukuvavanura n'ivyaha, ugukizwa n'ugukwemera gukurikira Kristo, ugukizwa n'ukumwiha, n'ukumwugurira umutima wiwawe, ukavuga ngo Kristo ngwino unganze, Kristo ngwino ubane nanje, Kristo ngwino utware ibingize vyose, ngwino umbere umwami, ngwino umbere umukiza. Rero ukaba utarafata ino ngingo, aka niko kanya ko gufata iyo ngingo. Utarafata iyo ngingo, ubu niwo mwanya wo kugura umutima wiwawe ukamwiha. Rero ukaba utarafata iyo ngingo, rero ubu niwo mwanya wo kuyifata. Nkunda gufasha umwanya wo gusenga rero. Mugabo muri uwo mwanya wo gusenga, icyo nifuza yuko ugura umutima wiwawe, nifuza yuko umwiha Kristo, umwiyegurira, umubwire Mana ndakwihaye,
ndakwihaye mwiyegurire kuko ari ku rugi k'umutima wawe. Bibiliya avuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nivyo bose barakoze ibyaha ntibigeze bashikira ubwiza bw'Imana. Mugabo ikintu cyonyene gishobora gutuma uno munsi uronka iyo ngabire y'ubugingo budashira, gishobora gutuma uno munsi ukizwa ni ikintu kimwe, nuko wizera Kristo mu mutima wawe hama ukamwatuza akanwa kawe. Mu Barumi igice c'9 umurongo w'icyo bavuga ngo wizeza umutima wawe ukatuza akanwa kawe hama ukaronka agakiza. Bibiri jambo ry'Imana no munsi riko riraguhamagarira kwizera Kristo. Yesu no munsi ariko araguhamagarira kumugurira umutima wawe no kumwizera. Nimba wataye ndiko ndavuga ndagufashe gusenga hama ndavuga amajambo hama nawe uyasubiremo. Si formule ugira uronka ubugingo budashira, ariko ni sengesho wowe wenyene uribwira umwami wawe. Ndagufasha gusenga isengesho ritoya ngo na wewe uribwira Imana, na wewe uvibwira Imana, urasuka umutima wawe urabwira Imana, Mana ndi umunyavyaha, ndashaka kuza mu buzima bw'iwanje, ndashaka kuza kugira ubwo buzima, kugira ubwo agakiza kabonekerwa muri Kristo Yesu. Rero unamuka umutwe wawe hamufata ko kawushire ku mutima wawe hama ndasenga na wewe usubirana no majambo wizeye uvuge datawe ko ndumunyavyaha, datawe ko ntashobora kwikiza. Uno munsi ndakiriye Kristo mu mutima wanje nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Ibyaha byose narangenderamo ndabisezeye, ubuzima narangenderamo bwose bwanduye ndafashe ingingo yo kubuheba, kuko natahuye yuko agakiza ari guhindukirira wowe Kristo. Kristo ni wowe nzira, ni wowe kuri, ni wowe bugingo. Uno munsi ndavavanuye n'ivyo vyaha byose, ndavavanuye n'ubwo buzima bwose narangenderamo. Uno munsi ndakwiyeguriye Kristo. Urakoze Data kubona atanze umwana wawe Kristo. Urakoze Yesu kubona unyemereye mwami kuza mu buzima bwanje. Urakoze Data kubona unkuye mu bwami bw'umwiza ukanshira mu bwami bw'umuco, ubwami bw'umwana wawe ukunda Yesu Kristo. Urakoze Data, ndabise ndavyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Ndizeye yuko ano masengesho yakuyana kandi gushika yandi hantu. Ndizeye yuko watahuye yuko atawicaye agakiza, kandi ndizeye yuko iyo ngingo wafashe ari ingingo nziza, kandi ndizeye yuko ugiye kunyandikira unshingira intare ivy'Imana igukoreye. Ukaba udafise ahantu usengera, urondera ishengero hafi yawe babigisha Kristo, gende bakwigisha ubatizwe hama uzogende nawe ubwira ubutumwa bwiza, ubwira abandi vya Kristo, ubwira ivyo Kristo yagukoreye. Ndizeye ko n'amajambo yakuyana kandi agusha yandi hantu. Ushobora kurikira muri uno mwanya ukaba ufise ikibazo cyaco cyose, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufise ikibazo c'amadeni, ufise ikibazo c'akazi, ufise ikibazo cyaco cyose. Mugo muri uno mwanya ni umwanya w'amasengesho, ngo ndagufashe gusenga hama nawe wizere ko Kristo ari wakiza, wizere ko Kristo ari wabohora, wizere ko Kristo ari wacinzira, wizere ko Kristo ari wafise ubushobozi, ari hejuru y'ibindi vyose, y'ubushobozi vyose. Yesu ni washoboye. Fata ubwoko kawe ushira abantu urwaye hama wizere ko Kristo ari wagukiza. Data ndasengeye umuntu ariko arankurikirana mwana, mwami ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Papa naco bitwaye ingwara arwaye mwana, ndasengeye mwami aho hafashe ukuboko mwami mu izina rya Yesu Kristo. Mwana ndasengeye no muntu mwami arwaye umutima mwami wama wiruka iminsi yose Senyo, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo yakirugukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye no muntu mwami yama yumva arusha umubiri w'umwengu uramuremereye mwami, ndasenze ubwo buruhe bumuvemwo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze mwami yidegemvye mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ravuga mwami kubwishagu yawe twakiza ingwara. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo yakirugukira ubwo buruhe, ubwo buremere bumuveko mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye n'umuntu mwami amaze iminsi yumva amatwi amubaba gutwi kuburyo kumubaba mwami, akibaza ko mwami ubwira kuzibe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ubwo bare buzimangane mu izina rya Yesu Kristo yakirugukira, yakirukwidegemvya mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Data mwiza kuri uyu muntu mwami
umumama mwami amaze imisi ayumva mwami amaguru yiwe mwami amubabaza mwami amaja ku mavi mwami, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ubabare bwose buzimangane, ubabare bwose buzimangane, yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze atameze ko rubagendereye, urakoze atameze ko rubakijije. Ndasenze no umuntu wese mwami afise ikibazo cy'amaraso, ingwari yariyo yose mwami, ndasenze mwami amaraso yawe mwami amupifye mu izina rya Yesu Kristo, abe purifiye ingwara yose mwami iri mu maraso izimangane mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze atameze ko rubakijije, urakoze atameze ko rubagendereye, urakoze atameze ko ngiye kumva inaye kuri Imana ikiza, kuri Imana ibohora, kuri Imana ihindura amateka. Imize Yesu ndabisenda byizera. Amen, amen, amen. Ndizeye yuko ano masengesho kandi agushika yandi hantu ushobora kwirukira mu nomwe mu ofisi ikibazo kanaka, ntugwaye mu ofisi ikibazo umaranye iminsi warasenze mwe n'ikoranonga inyisho ngo mwana gufashe umwe muto dusenge hama nawe wizere ko Imana ari kugenderera, wizere ko Imana ariyo icinzira, wizere ko ari Imana ikura uburemere umuntu afise. Databize ndasenge umuntu akarangurukira mwami mu izina rya Yesu Kristo. Papa ndakubise hasi ubwo buremere mwami, ivyo bibazo mwami, ndasenge n'umuntu afise amadeni mwami, ndaseze mu izina rya Yesu Kristo mwami umurihira ayo madeni mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo buruhe mwami bumuveko mu izina rya Yesu Kristo. Mwami waracinzira mwami mu kiyaga mwami niki kibazo ciwe mwami washobora kugikemura mu izina rya Yesu Kristo. Jambo yawe ravuga mwami ngo bidashobokera abana b'abantu iwawe birashoboka. Ndasenze mwami bitamushobokera mwami bimushobokere mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenge mwami n'umuntu mwamatakaza afise umuhakazi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze atameza kubugendeye mwami umuntu wese mwami yari karangurukirana mwami afise ikibazo ntashoboye kuvuga mwami, urakoze kumukozeko, urakoze mwami kumugendereye, urakoze mwami kugiye kumva mwami ntaye zukunugira neza. Nimizina Yesu ndabisenda vyizera. Amen, amen, amen. Ndizeye ko n'umwanya w'amasengesho wabaye umwanya mwiza, ndizeye yuko washoboye kugufasha naho butamuka indiganiro nk'aya masaha. Ndizeye kuzonshingira nahe kuri izi nimero ziri ngaha. Imana ibane nawe.